ntuze Mr Blue. Mr Blue byagenze gute? Mr Blue rega yarindiriye ko ntuze dramatic ava kuri stage abariwe aja guhereza we si legend aririmba mu nyuma nimba ni waheza show Mr Blue jewe Mr Blue akiza naranditse kuri page ati none Mr Blue naweje gukora iki bwinshi bw'abaririmbyi bari kuri stage n'ubwinshi bw'abakunzi b'umuziki w'u Burundi bitabiriye igiteramo navuga yuko kuri jewe ndabiravye ntiyabaye réussite ku kintu c'abafana abantu ntibari benshi nkuko igiteramo cari giteguye mugabo abandi bantu bari bahari bavuze ko abantu bari benshi cyane benshi cyane ako kantu nako ni hatari akeza iri serie cyane gose ijya ni page turayubaha ijya surubuga gusa rijya ni nk'ishure no ijya ni nka bro ni kindi kintu urumva akeza ke kuba serie cyane gakomeza ibasiriye cyane friend kubera gupanga urutonde nka rujya wowe na simbizi muri abantu twahoze tubona nk'abagenzi cyane gose oya jewe buso mugenzi wawe musangira utuntu ubunure jewe mugenzi buso ndanamukunda none mwapfuye iki oyi ndamukunda umuntu yanyifurije kumfunga man yanyifurije ko nja mu mpimba bro ugo rukundo nta n'ubujyajya no mugirako man. Hello my people, nizere ko mumeze neza cyane gose aho muherereye hose natwe kuri Akamo TV tumeze bon, tumeze fresh. Tutabarambiye imbere yanyu murahabona umusaza umunyarusako amazi imisi yandika amateka koresha umwanya gute amahoro bobo bameze neza ndaho kabisa mbe wa musore wawe yagiye na je sinzi byamufatiri sinzi kabisa yafatira yagiye kujya abana cyangwa usanga yarayaborewe ujya n'imisi basigaye akora ikiganiro kimwe kabiri bamweretse ngo ikiganiro cyawe ukuntu kiro kiratrending nabo ari mustara catongera gutongoza oya ujya mungu wanje ntanatongoza mbere wanashaka kare nta munyakamenge mutata ja muri izo kwa tuntu nyine twamugoye sino ugenda mwizeye cyane gose ambo guys ndabakunda je ngaha ndibaza mwambonye kandi je muranifuza yuko hoba hari nka live yani nk'iyi kaba biri live yani umuntu akagira icyo avuze kuri kuravuga nyine direct oya nta kibazo kuri Akamo TV turafise kit yose ikwiye vuga tse dukora live nawe wande tuzokora live je ndakunda aba bantu tuwe turiyagira tuyage duhuza eko turatahurana cyane ndi mu rukundo nabo prochaine tuzokora akafishe babone yuko tel date tel ego uzoburi en direct live ego vraiment ibyo bana biza bazo byose bifuza urumva biraryoshe kwera mu bisanzwe ibintu bibayemo impinduka byoba biryoshe cyane gusumba ko imyaka myinshi ari ikibazo mu journaliste n'umuntu kwanza ubu ino systeme yarahindutse kera wasanga mu journaliste n'umu host bicaranye n'umu mfite bicaranye ari mu ivyo birata intuzenye birahinduka rero ubu usanga nyene ubu host abaje inyuma ya kamera abari inyuma ya kamera ntibiri ngo je nkikora ubu host fresh numva impuzu nazisubiramo wasanga ziri mu biganiro nka 10 kandi wisanzwe uri imbere ya kamera bisaba yuko wamuhindura impuzu exactement misi yose ariko rero ukora ibiganiro nka 5 ku munsi izo mpuzu zikura ibaze ubu uvuga yuko rero utagikene n'umuhost ari we gusa n'aba followers ari en direct en direct ntavyo umuhost yo bahari cyo nujanga gusaba baba bamaze kumenya information yuko izaza kuba ndi live bakaca ari bo benyibari zumva nta na kimwe notegura ico novuga nico nobazwaho ivyo rero je ndabikwemere ko vuba cyane kuri Akamo TV tugiye kuza turagikorera ko cyane ko abagira commentaire ga umva na mudu yavyo umva jewe nk'ubu dufate kiganiro bariko barakiraba usanga sinde na hafi ya phone mu bindi bikogwa usanga baragize commentaire ariyo ide yaguhaye ariko muri live aguhaye ide direct urashaka gucikorera ko kandi ugasanga ibintu biragenze neza cyane nuko rero mugabo kandi mwe murafise amakosa murakora ibiganiro nimeze ngo muraba ama commentaire babateye oya je commentaire muhanda zifata umwanya mu ijoro ntariko ndirukanga je ndasoma commentaire mu ijoro mugabo hari zidahora wishura kuri oya si zose ari nka nyinshi
sinozishura kandi commentaire rega mu bisanzwe umuntu agiye kukwishura bimusaba yuko avuga kubera usanga afite ibintu byinshi byo kukubwira rero kwandika rero ibintu byinshi birarambira n'umuntu ariko umuntu ari live urumva camvuga urumva ariko ajya makomantere yose ntihugu muyishura yose uyishura oya haro naho usanga haba bagutaginze mu bintu by'abantu exactly naho kwishura oya vraiment ico nico yego okay tuje mu kiganiro cyacu rero nyezina yego nikoresha umwanya twabonye muri show ya Dramati byarabyifashe gute koresha umwanya naragiye kwanza niyo narindi nubwo nagiye nteba naragiye ariko kubera je ngiye nshitse baca bampa amakuru abajama baca bampa amakuru ingene bine bavyifashe Iryasho yari iteguye neza. Iryasho yarimo amafaranga menshi. Iryasho yarimo abaririmbyi benshi kandi beza. Rero resite yoba yarabaye. Ariko ubwinshi bw'abaririmbyi bari kuri stage. N'ubwinshi bw'abakunzi b'umuziki w'u Burundi bitabiriye igiteramo. Navuga yuko kuri jewe ndabiravye ntiyabaye resite ku kintu c'abafana. Abantu ntibari benshi nkuko igiteramo cyari giteguye. Mugabo abandi bantu bari bahari bavuze ko abantu bari benshi cyane. Benshi cyane ako kantu nako ni hatari. Kwitwa ikintu ko ari cyinshi cyane. Ivyo bintu burya sinibaza yuko vyosona. Bari benshi abantu ako ntibari benshi cyane. Kuko iyo abari nka tere nka etesi. Etesi bugira kwereka abantu. Etesi rakwereka abantu bari muri show. Kubera urumva iragutse neza iragaragara vide urazibona hakiri kare ariko iryasho hajya kuri Source diniri yibaresi neza abantu no hanze bari kubabuzuye yego burya amasho yabaresi cyane roza abantu benshi cyane usanga imiduga amakwasiteri urumva usanga nka kwasiteri aje nahabonye kwasiteri imwe show iheze kwasiteri yari yonyene iyo kwasiteri yagiyemwe abantu bangahe igimwe abantu nka 10 yarije gutora abari bitabye show urumva yaranahomvye waje gutora waje kuri ntuze ni nkuko uwa kwasiteri agiye ahantu bagiye ku maziko ni frappe abateye frappe haronka amafaranga menshi kuko abantu urumva usanga ari benshi cyane baguma bakenera kwinjira muri yo ntuzenye barihe binjira rero hajya intama kwasiteri arahe intama bisi urumva hari ibintu byinshi byagaragaje ko atabwinshi bw'abantu bwari buhari gusa dufatiye kuri cyo cy'amakwasiteri ikoresha umwanya ushobora gusanga ari muri no urajya ibitoro atamiduga yashuye kuza reka kora manke y'ibitoro reka ibura ry'igitoro gitwa ibura ry'igitoro ahubwo bakwiye kuvuga ati nibura ry'amafaranga yo kugura igitoro Jesi nemeza yuko igitoro ngo igitoro katagihari cyane amafaranga umuntu abura yo none amamoto arahagarara urabona amamoto ajyamye mu nzu abamotari bagoma bako neza cyane none kwereka erega wowe icyo ubona kiri mu nyungu icyawe cy'inyungu cyawe utuzwa kucitangira gusa koresha umwanya ntuwitiranya ama minibus cyangwa amakwasiteri cyo kimwe n'amamoto bijya bifise ibiciro biri exact cyo kimwe n'amamoto bidugiza ibiciro uko bashatse kubona imba aguze igikinju 15000 par exemple wara haru ati kurse ndazikora ukuntu kugira ndayagarure cyo kimwe n'uwa bisi cyangwa kwasiteri uwa bisi nawe rega uraza ahantu cyangwa icyo uvuze ngo cyo kwidugiriza ko ibiciro ngene bashatse nabajya bama bisi n'amantuze yari gihe bidugiriza ibiciro uko bishakiye none nk'ubu saa 5 y'ijoro saa 6 huye na kwasiteri yo gutwarira ry'amahera nyene cyangwa saa 4 saa 5 igiye muri bijye bituro bizwi najya amahera nyene ntibarenze ibiciro ashobora atuma kubwira ntisi aguca yashatse erega mu bisanzwe ari gusanga atari karakora officiel urumva usanga atari karakora officiel anitaye cyangwa gize notama nk'abo bari baje kuri Source diniri nk'abo bari baje kuri Source diniri mani hajya guca amahera ashatse aguca amahera ashatse pe ko bavuga ati wewe urayatanga udashatse ureke okay kana no uwo mwitwarira oya yavuga ati ari kuri parking hari ya sawa bo mufata ariko ari mu zindi activite ziyiwe ewa nahaguca amafaranga yishakiye pe kubera nyine ibintu ivyo ndazimura bitahuye ico kiratahuritse cyane gose igitoro rero ico kintu c'igiteramo burya igiteramo muhungu reisite y'igiteramo igiteramo kivugwa inyuma y'igiteramo
cabaye réussite frappe kivugwa indwi yose indwi yose amamedia uraza amamedia abari karafungura kuri ico giteramo réussite urumva ama insolite urashobora kuzukicara igiteramo cabaye réussite ushobora kuzukicara ukinziza $100 uri kuvuga gusa ubusesanguzi bw'irya show mbwira amamedia angahe wabonye ya postinze ma performance bo nje ndamaze kubona media zirenga zitatu none burya Diamond uzaha mu Burundi canke Rema ico giteramo koresha umwanya umviriza bobo ico giteramo wewe oreka kuja gutora iyo content ndashaka ndakwibutse yuko uri mu bari kubavuga ko abarundi twitahuye ubu ntabwo tugishuhira ibintu bitarimwe ivyunguka nka kera akamuti bitwa kuba twasimbiye hayi mugabo ko hatavyunguka oya ivyunguka mu bisanzwe bobo urabona ivyunguka utabihawe bien avuze kuri ico kintu cuvyironderera muri ico kintu nyene muri systeme biravana urabona wewe ntiwagiye kubera iki rega nk'ubu bobo Diamond Platnumz example aje nga mu Burundi conference de presse yiwe worindira makaba guhamagare kugira uje gutora iyo conference oyambwiye umva wikomeje umuntu arizana twe Fizo yahora duhereza ibihumbi 5 turi babiri umujournaliste n'umukameraman muri conference yiwe kwa kubwira ati none izi views ndaguhaye gasha urumva ariko rero muri marketing umuntu ariko arategura ikintu arashaka gupanga iyo devi akavuga ati ama media nzoye umva mu guhereza agaciro media z'igihugu kugira na zone zishikirwe urashobora kuzihereza ukavuga ati ayanyu ari ngaha ayanyu nuko nabone rero bajya baca bikurana umwete mwinshi ko ravuga ati turonse konte turonse n'amafaranga no muntu yubaho ugo rukundo atahatahanye ruza gutuma ata muntu numwe atazemeza kwiyo show ukwiye kutanasi urumva avuga ati no show nuna oya kugenda neza warasho mane ushaka kugina otre gukavuga ukuri kuvuga ukuri ni vyiza je nobwo umpinoti mu none je Dramati amahirya show muri organisation za je barampaye inoti urumva nikana rabi postinze kenshi vre ariko je sinorika kuvuga ukuri kuko udashatse ko mvuga ukuri urumva wari kumpa principe wari kumpana wari kundikta ati rero ukwiye kuvuga ariko umpaye inoti gusa ati genda mamazi je ca nkoresha muri system yanje kandi mvuga ibiriko ibihari stage yari nziza cyane stage yari kari kabisa organisation abaririmbyi asha indero yari nyinshi vraiment na performance zari zimeze neza sound yari bien ariko place yaratumye erega bobo igesho yari gutera frappe igesho yari kuza abantu benshi cyane ijya place nese namanda bivuga ati kya kibanza cha Source du Nil urabona igifavoriza mu bisanzwe ijya place uriye bisi yagiye muri centre ville kugira shike kuri Source du Nil afashe taxi bo musaba nka 5 ubu taxi bitanira cyabaho oya mbo nuko ari naho niyo mwemerera niyo kwatsa imodoka yiwe ngo bitanu muteza gucanga ngira nka bitatu canke yanganga kubera hari agatambuko uragenda kabisa kanya ivyo rero muhungu ugiye mu giteramo ushatse uri brand kuntu urumva bajya muri ville 20 nahari hajya ahantu vraiment place yaho ibaza iryasho yibera kuri SOS example SOS ururuko mudugani winjira mu kigo direct urumva ni intambuko uzitera uri kurinjira mu giteramo ijya place bazovyige ko vraiment genda bisubiye kandi kubivuga cya kibanza cha Source du Nil urategura ikintu gikomerwa gishira mu buryo bwinshi ariko ijya place ntiyorohereza ababene gihugu neza cyane mu kuhashika kenshi kandi biramaze kuba na Rayvanny niko vyagenze Rayvanny niko vyagenze ikindi naco ntuze ntiyaririmbye ujya muri legend uwi legend muri Tanzania nuze bamwita gute mbega nuze Mr Blue byagenze gute Mr Blue rega yarindire ko ntuze Dramati ava kuri stage abariwe aja guhereza we si legend aririmba mu nyuma nimba ni waheza show Mr Blue jewe Mr Blue akiza naranditse kuri page ati none Mr Blue nawaje gukora iki ubu wewe bobo wombwira indirimbo ya Mr Blue wapi atarita basam nipate furaha nantuze hari yindi hit nzira Diamond
Mapose nami ina mapose nami ina ariko ijya yitirirwa Diamond kwera igihe urumva twayimeye cyane kwera Diamond rero Mr Blue ntiyaririmbye yari ega bamugariye ko ari kuri imbere ya stage agira yuri igipolisi kibakira imbere ati zimya so tugaruke kuri ico nyene ikosa ryari rihagaze he au juste ikosa ryahagaze kubategwa igiteramo wese nakubwiye yuko ushobora gutegura ikintu ariko hakagira akantu wibagira iyo ide wari kuyikura no mundi muntu atari no muri organisation y'icyo gikorwa burya icyo kintu organisation hari ikintu bari gusaba canke nimba koko mu Burundi bitokunda ko baguhereza umwanya mwinshi cyane uririmbe wateguye igiteramo nka kijya ugikore amasa yose wishakiye nibazogire basi ya systeme ya kera burya ubu nta mwana akija muri show ivyo nta mu mama akija muri show mu gihe bajya ba mama nibo bantu bakunda no muziki cyane bajya bana nibo bakunda no muziki cyane igiteramo gitangura saa 4 y'ijoro ibaze saa 4 y'ijoro ni igiteramo gitanguye uzi neza ko saa 6 top baca bugara watumiye ko abaririmbyi benshi kubera iki igiteramo kitutangura kenje none bipfira hehe ni tuje muri organisation ni organisation kuko organisation ibaye sérieux yakurishe wo muririmbyi yakurishe none nturirimba amasabo bashaki yego niko biba bimeze ati wewe nuguririmbira intebe wewe genda guso uririmba kandi ico kintu kikazoba rimwe gusa kizoba kirangiye abandi bizoca bibandanya uko ubu nta muntu genda muri show acifotoza abantu babone n'impuzu yambaye wapi none mu ijoro urumva kera twebwe tera mu by'abasat bitwaragenda ugasanga turamanje kwanza turazungurutse amantu yenyetere mani urihereza kan uravye umuririmbyi umuravye live umuravye neza kuko uba warishe burya ari abantu bari amafaranga kwera barabu uyo muririmbyi bakunda ati je ngira ndamura nimba afise n'uruvi ngira ndarurabe nimba afise intuze ibiherehere mu maso kuko bijyabona muri video baba babogeje mu bisanzwe rero show burya ntibibaze ngo ni sonorisation ngo sound ngo gusikaze ngo stage kaze cyane burya umwene gihugu nawe abakeneye kuraba umuririmbyi amurabe neza murabe n'uburebura avuga ati jewe n'ukuri naka urumva azogenda abwire avuga ivyo yabonye neza ibiteramo bitanguye saa 4 y'ijoro nukuri kw'Imana azokwamariza induru nyene kuko birabishe cyane umuntu yarisha amafaranga bikarangira ngo naka ntiyamubonye ngo ntiyaririmbye kandi n'ababarisha amafaranga kubera ujya muntu erega ari igihe usanga bijya byose bajya bose baririmbye we ntabo yarashaka ashaka ujya muntu niwe yatumye ariha kuko abantu uza wumva mu maposti ngo je nzogenda kwera naka cyangwa mu ikari tukazumva ngo je jasho ngo nzogenda kwera naka urumva none uyo muntu ukazusanga mwe ubugugu bwanyu bwo gutegura ibintu butumye ataririmba none nk'ubu yo babwira ati je nsubiza ivyanje jewe no mu yamusubiza byahe urumva yuko nijya rikosa en plus ikindi kintu naco harakwiye kubaho basi ubucamanza umuntu akwiye kwitwara akavuga ati jewe ndibwe ubwo n'ubusuma n'ubusuma ubwo n'ubutumwa bukwiye kwakira cyane abantu bakunze gutegura ibiteramo yego kuko nibo byega cyane gose hanini burya ibiteramo byo ku murango birakumbuwe cyane cyane ariko kandi hari umuntu twakoresheje ikiganiro ejo kuri ico kibazo nyine avuga ati biragoye kubona ko show yabaye khayisi cyangwa itabaye khayisi utari wagiteguye wowe kivuga kwiki none umuntu nta masa bitegurwa ku ntumbero nyinshi zitandukanye bobo tureke kubeshanya ibintu by'ibiteramo byahitinze cyane bimva byitare n'abantu benshi cyane ikintu cya mbere gizo bikuranga uzosanga harimo ubusuma bwinshi muri ico kibanza usanga harimo ubusuma bwinshi kuko n'umusuma ariha amafaranga kugira agenda avuga ati kintu n'ukuri ikintu cyabaye isi neza uzosanga amatike hari amatike ari karadandazwa hajya mu ntuzenye inyuma ya show ari karadandazwa ari nk'umuntu yaranguye amatike none ijya show hari umuntu numwe yoba yararanguye amatike azidandaza ukwiwe kweri tutabeshane kweri umva nawe ahungukira urumva erega ni business byara business
ico nico muri business haraba harimo ayandi ma business umuntu we aronka none ivyo bintu byarabaye gamwene wacu nituze tweka kwigira injiji twe turaciye ubwenge ibintu akuzwe nikamurikwa kuzwe nikamurikwa ico nico ibihome hariya kuri ETS igihome nticabomotse mbwira yuko nisinyenge we mbwira mani we mbwira yuko ajya kuri source dinire hariho basi n'umuduga basi para ntuzenye bibwe n'intuze n'ikiyo cibe nimbe hariho security kuyiye security security kuyiye umva security irinze ikwira neza cyane bisigwa ko ico kintu caba umva abantu bose bavuze ati ikintu tugije man kiba cyaba burobe bijya bintu ijya show yarabaye go nitwavyanse yarabaye neza yari bon ariko tuvugisha ukuri rya ukungene yakiriwe yateguwe siko yitabiriwe kuko nitwoza kubasaba ngo amafaranga gusa mu bantu bose twaganire bitavye rya show bavuga yuko abaririmbyi bose bavyitwayemo neza oya kuvyitwaramo neza sigisabo nitegeko kuko ego muririmbyi ari imbere kuri stage avuga ati je nemeze none yogenda gufinata wewe Divoice uziko Divoice aja kuri stage uziko Rino aja kuri stage uziko Melanine Boy aja kuri stage uziko Alvin Smith aja kuri stage wewe uri Monia Flair wocuregeza oya nikiba ampisi ni chance ya umva namahigwe ya mbere ni show ya mbere ugira werekane ico urumva wereka abantu bujya show burya hanini hajya cyane yari yugariye cyane kuri Monia Flair Monia Flair niwo mwigeme muri iki gihe ari karakora abandi mengo bakawutse ariko ntitubashinjije ngo ntibari tariko barakora kuko burya imiziki n'uburyo ibyo muziki n'uburyo ico ni Monia Flair ari karatanga uburyo ari karitanga uko ashoboye kose ari karakora Monia Flair nta giteramo yari bwaga umva ntiyari bwagaragaze performance yiwe bien ahisinzi ry'abantu rimukurikirana rirabe Monia Flair urumva kari Monia Flair kuva kera yarakora udusho cyari Kermesse nigeze kujamo ya Monia Flair na Sabi yego kera vuga bagiye kumenyekana ubu muri iyi minsi ya nyuma agiye kumenyekana ubu afashwe mu minwe n'umuntu hitwa Nshuti ya bose avuye mu Rwanda urumva ivyo nitwo birandira ko cyane gusa performance zari neza teguye neza bari bambaye neza bose fresh barakinisha public ariko ijya public ehenda kwibutse n'ikindi kintu umwe uyu muntu yakubwiye mbe nisimbiza yabivuze n'umuntu kandi ufise umutumire mu kiganiro uyu muntu uramubwaza ati warigeze ubona zawese za ntuzenye muri show mobile zawese umva baterura warigeze uzibona muta icyo kintu urumva hari ibintu mani bikuranga biranga ikintu yuko atari tabaye ikintu gitoyi cyane haje no kudondagura utuntu tumwe tuvuga ati aka kadahari mu kintu zero aka kadahari mu kintu zero kadahari mu kintu zero ariko bibihari kwa zona za kizimya moto za ambulance ziri hajya muta menya kwico kintu kiba gikomeye gose urumva kiba ahantu ega abantu bazi ko haza kwitabirwa abantu benshi cyane mu kwitegura si mu myiteguro gusa ngo baza kwicara baza oya imyiteguro ihera mu gukingira agateka kazi na muntu neza cyane ikintu kiza korohereza umuntu hama ni mu gihe tumaze imisi tubona abaririmbyi bitegurira ibiteramo ubwabo yego mu gihe mu myaka ibiri heze canke umwe babitegurirwa wewe nkakoresha umwanya ico kintu kibona gute yego mu bisanzwe ico kintu urazinye iyo yaho cavuye abaririmbyi barakora buryo muririmbyi araresha mu bisanzwe bijya bakwita witeguriye ikintu haje buri kuraresha yego kuko ubushatse kwerekana inguvu zawe kugira umubosi abona ati ko hari ababosi batigira biyumvira ko nakayoja kuri stage urumva ariko kubera ntarigera mubona kuri stage ntatumigwa mu biteramo ivyateguwe ntatumigwa kandi aguma akora kandi zya ndirimbo burya muri show abariho kwamamaza ibikorwa vyawe burya ari umuntu ava hajya muri show yawe amenye indirimbo yawe atayo umva atari bwayikunde kuko burya umuziki iyo uwumva kuri volume ikwiye cyane biratuma uwukunda cyane kuko umuziki ibirimwo uburyohe bwinshi cyane nk'umudundo hari indirimbo usanga irimo umudundo umeze neza hari indirimbo usanga irimo amajambo meza uyumvise muri zya bafu ukanawukunda gusumba uko wari ukunze cyangwa utahora unawukunda kujya rero abarukuresha niyo mpamvu bitegurira ibiteramo bonyene ubwabo kugira umubosi niyamubona avuga ati ego kagahungu reka umunsi urumva akanyota bakavuga ati jewe yanyoheye abategura ibiteramo barahomba
bahomba gute umuririmbyi azana inzara ku muntu mu bisanzwe umuririmbyi azana inzara ku muntu kandi nabone abarimvyi baratinya kuko hari amafaranga ashobora gusaba umuntu wa muntu akagira ikibazo yo mubaza ati none mahero nsavye tuzoshire ku meza duharure ko nzoyinziza kuri kuko ni business reka samachata kuryohera abantu gusa ni business utegura igiteramo abari business arimo ni business abarimo wewe hari amafaranga ushobora kumusaba nawe agaharo akavuga ati none amafaranga nsavye je nzoyinziza uwo mubwira ati hokire kazoje duharura amatike duharura amatike azosohoka kuko swat ko ni nkarona swat cyo kwitabirwa n'abantu benshi cyane kandi ata promotion nyinshi cyane ifise canke ataki ugasanga abantu gusa bari cakiye kwija kwirira show yego baragiye ugasanga wewe ruga bobo reka mera nkukarangiza aho kana mu bisanzwe muri show sivyo habari umumvikano hagati y'umukozi umuririmbyi n'uwateguye show mu bisanzwe wajya hakwiye kuvuganwa ikintu citwa uko ja ku muryango raba umuntu wawe n'uwanje tuje ku muryango sivyo kuko nkubu iteye frappe ndende we amahera wamusavye amahera make umuririmbyi wamusavye make uvuga ati ngo yango harige ngo yobura abantu ngumva ngo urumva ugatinyuka musaba amahera hakaza abantu ku ntugaruka ngo yango urabona ngo umva ugende ujya imihari nawe we rero umusavye menshi agatera swata ntaronka abantu ntaza kukubwira ngo yamahera ngo na makeyi rero ngo urabona nahomvye oya umva muba mwavanyeko vyiza rero je mbona neza umuririmbyi yokorana n'umuntu muco bita kwizerana kuko iyo ukoresheje ikintu mu kwizera ntanza ari ubugaragarije umuntu kandi umuntu ari umuboss ashaka kuvuga ati no muntu jewe yanyize erega inyuma yasho umuntu ashaka kugufasha n'izindi service uri muri systeme yo kwamaza ibikorwa vyawe nawe nari muri systeme yo kurondera amafaranga shaka kuyaronka kavuga ati je umuntu kweri ntiyangoye shaka kugucumi hari umuboss ashaka kugabira umuriyoni kavuga ati n'umuntu je nabone n'umuntu w'umutima frère kakugabira umuriyoni bye ariko kweri kutamuzaniye inzara utaje kumwereka yuko umengo wari komeje kuko umuboss imane ntuza kumwereka ubustari umuboss akubwira ati je byo by'ubustari hari je n'amafaranga urumva we rero we mworohereza we wanashima je kubaza shaka umubaza ati ushaka bigende gute bo aho ni kuri kote y'abarimvyi bamwe si bose ni muntu ahore nabi si bose wa muririmbyi avuga ati jewe ndashobora no guprofita kwamamaza n'imiziki yanje system ndashobora no guprofita guperforminga ko sintumirwa mu biteramo byinshi nta mapera guma telefona ngo turakene mu biteramo uyo muririmbyi aronse opportunity nk'iyi ariko no kubwira uyo mukoresha ati ntumpa amahera wewe uraraba icyo kibereye ariko ino miziki turayishiramo uburyo wanashinguka murekana n'umu director amafaranga yagusavye kuri video kamubwira muri audio kwamumvisa n'ama audio aba producteur bagusaba kugira ukore audio ivyo akicara abizi hama ukamubwira ati reka dukore turondera ugashiramo ingufu nyinshi muri promotion hama ukaraba yuko yo guhemba kandi neza cyane burya birabishe cyane umuntu ategwa igiteramo bikarangira ariko yimyizi bamfa ariko arajya umuhari umva bica bituma yanka no umva biratuma kugira n'umwete wo gutegura ibindi bica binamuvamwo vraiment acarondera rero babanyarwanda cyakurondera abatanzania cyakurondera umva wewe uba wishikizere muri we bisanzwe rero mureshe nimba watera swata ariko abona ati ntiyangoye tubandanye ubundi buzima hamwe umuhizi ndiri neza cyane reka tubandanye rero ikiganiro cyacu tuve kuri ico cyasho dutere tuje imbere ni Akeza Net yasohoye urutonde Akeza ona ndakubwira ikintu bobo ona Akeza je kera navuga ati hari ibintu by'ubusazisazi cyane nakora cyane gose cyane urumva ivyo bintu nashatse duhindure abantu ntibagume babone baronka ibintu bimwe duhindure jewe nkora ibi n'abandi bakora ibi umva haba ibintu bigiye bitandukanye mu kuzibira izi mbibe z'u Burundi mu kuzibira kudefanda no muziki w'u Burundi tudefanda muri izi nzira nyene gukora ibintu bigiye bitandukanye Akeza iri seriye cyane gose ijya ni page turayubaha ijya surubuga gusa rijya ni nk'ishure no ijya ni nka bro ni kindi kintu urumva Akeza kwe kubasiriye cyane gakomeza ibasiriye cyane friend kubera gupanga urutonde nka rujya rutonde rukora umuntu ariko arondera commentaire oya none ukoresha umwanya wowe kubwira ngo upanga urutonde nka rujya nka wewe rujya rutonde rujya urutegura urashaka kurutegura na 6 mois
none urazi igihe bo baruteguye simwa ntawe ubizi ariko byateguwe simwa ntibari gupanga ibintu nka bijya wewe wabinenze bijya bintu benshi barabe bose je genda bineguye ngaha oya nkakoresha umwanya nka jewe rujya rutonde vraiment no gwitondera cyane mu kurusohora pe nzi neza na confidence abantu bamfitiye cyane narababwira ati ntuzosome inkuri wanje uca ugenda wemeze ubwira abantu ko je ndashaka no gupostinga ati mu marambye hapfuye abantu ijana kana atanu yapfuye je nkeneye commentaire uyo ni je ukoresha mani visage yanje akeza nayo kugira yandika ati hapfuye abantu ijana hanaka itegerezwa kuba yahashitse yanabajije neza n'intandaro abo bantu impamvu bapfuye yatohoje abo bantu bakamenya ati hapfuye abantu bava hanaka ari uvuka hanaka urumva naho kurikiranira exclusive ariko jewe n'agatitre gusa je mba mpejeje urumva rujya rutonde none umbwiye ko wopanga ba legend Roriro ntumushiremo ugashira mu Sadbi eske hagati ya Sadbi na Roriro ninda baskwiye kwitwa legend ahubwo hari n'undi muntu twakwanye ikiganiro avuga yuko mu Burundi atamuri legend n'umwahari ba legend barahari uyo bari umusazi afise amagima yiwe yatanze none hinge none Fizo si legend we yavuze ati oya hinge oya bobo naravyumvise sivyo ariko umbwiza ukuri Kidumu si legend nawe wenyine arakubwira ati jewe ndi legend sivyo none wewe uvuga ati jewe ndi papa w'abana utari papa w'abana atanu umwana n'umuravya yaririse kayo muri legend mu ndirimbo yiwe na Rinoji oya legend oya Rinoji wewe ni terme legend yavuze Rinoji si legend y'ubu legend w'ibikogwa oya Rinoji yavuze legend y'umuhungu nyene w'umumesha yego umva yayifayisha hindi sense ni kwa kundi nyene ni kwa we terme yawe ni terme yiwe yabishizemo ariko mu bisanzwe Kidumu na Fizo meme na Nziza Desire ni legend meme na Vishu Love ni legend aba legend nga meme na ba Pablo Tiken ujya mu Kamenge urabona aha za Centre Jeune bararirimba bro reka none ukoresha kubwawe muri legend ni igiki kigaragaza muri legend ikigaragaza muri legend ni imyaka bamaze muri ivyo kintu uburambe legend rega sukuvuga ngo ni hit ngo yamakora amahiti gusa nagira muri legend ni cabamaze icaba amaze kubw'uwo mwuga no imyaka umaze kwanza muri uwo mwuga inspiration mbe urazi ama inspiration umaze guhereza abantu icitwa legend umaze kuinspira ama generation urumva oya reka akeza netere kirabakoma mwebwe mu bisanzwe akeza je nabifashe kumengo bashatse kurondera ama comment ariko je ndazi neza ko aba legend ngamo ushize category y'icitwa legend ni benshi ngaha mu Burundi pe ni benshi kabisa ko arabaririmbyi meme na Bauden ari aba inspiration ku barimvyi benshi none wo kwa kumushira mu legend vraiment ngo nuko yazina Bauden Saero Bauden sinade mani hari maririmbo wewe nyene uyumvise uvuga ati ubu bwonko yakoresheje muri no myaka erega hari imagination ngaha hari ibintu ngaha ubona wewe utavuze urumva erega muri legend nico wasize ico wasize ku buryo n'umwuzukuru wawe azovuga ati iki kintu mani hari ubwonko ukora hari ikintu uvuga urumva kugezaho n'umuntu inyuma y'imyaka 10-20 akavuga ati iri jambo ryari rizina hari amajambo nkuru nziza yakunda kuvuga n'ubu umuntu ashobora kurivuga akarimedita akavuga ati aravuze ijambo pe neza cyane icitwa legend rero suko nguri hiti canke ngo ico ngo wagize nte ngo umariye umarire none umuririmbi ushaka amarire iki umwene gihugu atari kumuhereza message izo mufasha no mu busaza zo kumvisha n'umwana wiwe ushaka kumarira iki bobo akeza yaragize rero hariho n'ikindi kibagize ngo superstar oya kina kiyasico ugiye gupima neza ku munzani ugaraba ikintu citwa superstar aba superstar nta mu superstar ashobora kubazwi mu bihugu bibiri gusa ngo no mu superstar oya mu bihugu ibintu bibiri gusa ngo ni superstar mu Burundi no mu Rwanda gusa Tanzania batamuzi ngo ni superstar naba superstar lokale burya none barase ko lokale bagize superstar Fernando nk'ubu uja utembera muri Tanzania hari n'uwo muramutsa ngo ura Fernando ubona ngo DJ Fernando hari uwo bikora ivyo ubu wo mutwara muri Zimbabwe
wapi wa Dramati wo mutwara muri Mozambique canke muri Madagascar canke mani yorengana umba yosuma mu isoko akazunguruka isoko yose atanumwana avuze ngo ni fulani cya kintu citwa superstar kaka niyo bashira kwako nyene umubya ati local superstar local safi aho cari gutahurika kuko aha mu Burundi superstar wombwira basi Kidumu kwera wewe hazwe no muri Kenya Kidumu ari bihugu kabisa hazwe ariko nawe ne gwego gwa superstar aba superstar ni nkaba bandi ba Burna Boy unarujya gwego barima una nkarema arenganya muta apa nivyo kurinda kwiparatura apa nivyo kurinda kwiparatura gusa hari abantu bofa hari abantu bofa Burna Boy reka giya kintu sico naco ne bacitondera hamagiye abapanze ngo underground ndabiteye ivyatsi vrem underground Thompson kirazira kumushira mu underground Thompson yego Benturo kumushira mu underground vrem abanderground uraza abanderground bari reka ndabakubwira abanderground nga mu Burundi dufise hariho abapeti bitwa ba Waridu Bambis abapeti bitwa ba Petit Dani jera abapeti bora bandondera nibo nitaba underground wa mupeti urumva vraiment wenyine avuga ati imana ni mfasha urumva ariko Benturo ni impano afise n'imiziki amaze gukora ukaca umushira mu underground bijya bintu yaba ubutungane bwo nakora iyo nakwitwara Thompson inzo mubaza ko tutokwitwara kubona baramuburiye indero kujya mane kujya no guta indero ni nkuku je nkubu nofata nkataka keza nkayivuga ko ibintu umva nkayicafuza uzubona ngo baranyitwari ariko none bo bamucafuje umuririmbyi nka Benturo canke Thompson the voice urumva ngo ni mu underground bro na yuko na akumucafuza rero ibi nivyo bintu mvuga ati cyo ko bagukorera ntukagikorere mugenzawe jewe ari abantu mpora mvuga ha ukaza wumva ngo ndakwitwarira ndagirana oya we udashatse ko we uzi neza ko uwo gucafuza wo shavura reka gucafuza mugenza ko nawe umunsi yagucafuje nawe ntuzovyakira neza cyane mu kurangiza iganiro cyacu reka tuganire gato ku majambo Simbizi yagize cya kuvugako Simbizi yavuze ati koresha umwanya n'ubuzima bayemwo deja neje mbayeho nabi gabobo ngo ngukeneye kumugwa mu ntoki gute mandi majambo warapfuye ukende ko Simbizi gusa akukora kuce Simbizi je niyo nshobora bobo nakubwiye n'ubu ndabisubiyemo apare ibi byo kumbuga arazoza jewe live jewe tugwana urabe ko je ntamumara amazi kandi bobo ndakubwira ikintu je simbayeho nabi pe je simbayeho nabi je ndafite parcelle we yagiye babeshwa ngo nagurije parcelle je ndafite parcelle urumva kandi iyo parcelle moye zose nayironsemo urumva narayiguze hari umuntu ashobora kuronka kontra amafaranga menshi ntiyumvire gukora ico kintu je naragize kuki kandi ikindi kintu wanashima ndaguhere na exclusive jubu ndapanze Simba iwanje ndapanze kubera kutabiwawe kandi je nafite parcelle bobo tahuri iki kintu kuba iwawe no gupanga ni ibintu bibiri ariko vyose n'ubuzima urashobora gupanga ukabaho neza gusumba umuntu aba iwiwe gendera be mu Kamenge na Kinama hari ubuzu bwinshi bw'uburofarofa hariho inzu imvura iguye abantu baca bahaguruka urumva bagatangura kureka mu nzu kandi babi wabo hariho umuntu apanze mu nzu nziza abayeho neza cyane burya iyo uvunitse ucumenye ingene ucumbagira iyo upanze biraguhereza inspiration biraguhereza inguvu n'umwete wo kurondera amafaranga yo kuri inzu y'abandi ariko ubaye iwawe urijaja rubona umenga ubuzima bwaheze je nahisemo kugurisha parcelle nagura ubundi bwonko kuko narakenye narakubitwa cyane na crise kandi mbi wanje ugasanga umupangayi ariko niwe ari karansove umupangayi burya ubutunzi so kubi wawe gusa urashobora kubupanza afite ama business igikuru mu buzima ni ibintu ufise bikwinjiriza amafaranga ariko utubwinde imizi biri koresha umwanya ubwa mbere tubwiye ngo ufise parcelle
bon c'est parcelle bwa kabiri nawe tubwiye ngo wayigurishije kubera yuko ngo wari wakubititse n'ubuzima kugira ngo wisuganye. Oya sinari nakubititse n'ubuzima narakubitwa na crise ukaba depende n'umupangayi ugasanga umuntu apanze ni wari karandepana tubite ko wayigurishije ije ugura yindi mbwa ushaka gupanga ego naguze yindi erega bobo ibije simba nkwe no kubivuga kuko ucumengo ni ibintu byo kwirata ariko jewe barabizi jigi hari kirahari icyo nshatse kuvuga ndakivuga urumva ona subi nyuma gatoya ariho life ubamo zikaguha meditation ukamenya ukavuga ati nkora iki ushobora kuvuga ati reka je no moto yanjye ngira ndayigurisha cyangwa imodoka yanjye ngira ndayigurisha ariko ubwonko bwawe umuntu agupimira he ugurishije imodoka yawe eske nike kintu rero ukoze kitazotuma uja kugurisha ikindi kintu urumva urashaka kugurisha imodoka ukacu ugura iyindi ntoyi wari ufite imodoka ukacugura indi ntoyi ijya mwibarabara kurondera amafaranga hamwe ukavuga ati ego mutahe urumva iyo niyo systeme ndabavuniye n'akagoye ndabibe n'akabanga ziragurisha parcelle nguri yindi iri vide kandi nzoyubaka kuko ama business ayo mafaranga ama business nashizemo ariko aranyungukira bikwiye kandi mbona tworangiza neza cyane mu kurangiza mugabo ndashaka tubwire wowe na Simbizi muri abantu twahoze tubona nk'abagenzi cyane gose oya je buso mugenzi wawe musangira utuntu ubunure je mugenzi businda namukunda none mwapfuye iki namukunda umuntu yanyifurije kumfunga man yanyifurije ko nja mu mpimba bro ugo rukundo nta n'ubujyajya no mugirako mani tayari tuba duhejeje umaze kuntwara mu butungane muri ibi bintu dusanzwe dukorana bro wewe niwe yavuze ngo ubutungane ngo butureke ni ibintu byacu je nta muntu yonyifuriza amani kwica umuryango wanje ega jewe yo mfunga je nkafungwa kuko cyara mu mpimba y'abajama je no umva nojya ivy'abandi bariye urumva nojya ariko abana banje none bogiki yashaka amfunge gushika ubu ntigera yemera yuko yashitse gufungisha yarashatse ngo none ko ntukuzi bobo we nukuzi Simbizi avuga yuko gutwara n'umugore yavuze kuri media none wewe kuri nukuzi rerma we sinanagutelefone sinabikubwiye convocation ndayikwereke ndayikwe none atashatse kumfungisha namublokeye iki canke no bugenzi bwahagari none je ndumusazi rero ngibyo nkatuzi ko wanamubloke nta mubrotse vrai mani jewe nta bugenzi bw'umuntu yo bayimfuriza ikibi mujya none yashaka je mfungwa umugore wanje aca tangura kwabira umugore wanje azaratanga rasi oya Simbizi ntoronde umugore wawe none yashaka kumfungishiriza iki ni oya mbwira ikintu dos principal yashaka je Simbizi avuga yuko wowe mwapfuye ko postinga umwana wiwe we nta mwana wanje ya postinze we nta mwana wanje ya postinze shize ko amajambo y'ibiterasoni nyabaki none caption we nta majambo y'ibiterasoni ahora yandika uraza abakobwa bo muri Saudi amajambo yabavuze uraza ibintu yabavuze umva wowe wari kurahorera abo Simbizi nawe yavuga ko amajambo mabi oya Simbizi rega karimi kiwe nta utakazi Simbizi nta utaza karimi kiwe cyo tureka kwigira injyaje Simbizi aravuga nabi urumva none umuntu nawe avuze nabi wacashavura ingwi kurira abani ikagutanga kuraka Simbizi hari amajambo yavuze ati ngo urumva yari post urumva eri post ya postinze umuntu aragira commentaire yanditse ngo erega mama mwamikazi mu barabu ntaho yoshobora kuko yari mugariye akaboko hariya naho nta kazi kibimuga kariyo Simbizi acara mwishura kandi boneka ko yari post yo kwa Simbizi nyine yaciye mwishura yandika ati kariyo kabisa kuko yarize amashure araminuza sinkandagira bitabo ndazinanye n'abantu benshi bakora ivyo bize mu bihugu by'abarabu ikiyaya gikora batize urumva Simbizi ino commentaire yarababaza abantu yabisinkandagira bitabo vraiment yisinkandagira bitabo abantu bagiye kurondera ubuzima umuntu ari kurondera ubuzima umuntu aratunze umuryango ariko muyisinkandagira bitabo iryo jambo ni giza ko mu kanwa k'umuntu je nibaza ko iryo jambo yoba yajyanditse kubera ko umuntu yashatse kwagresa umugore wiwe yatwawe n'ishavu none yamwishuriye iki yateza kumwishura erega muri kamera umwana w'umuntu udashatse kuvuga nabi uririnda kwitambika muri kamera umwana w'umuntu amarimo auto defense ubu no kubita ikofi nawe utegeza kwiyumvira kunsubiza utiteye kumenya ati ndagukubita ikofi abantu nuko turemwe
oya ibi ntiyari kurinda kuvyishura mani oya nuko je yavuga ngo nanditse gwivaje bibitera soni mugihe nawe ushobora kwita umuntu ngo inkandagira bitabo. Okay, reka turangirize ikiganiro cyacu. Sinzi yuko hari amajambo abiri cyangwa atatu woshikiriza. Nuko bashimira gusa mwakoze kubana natwe je ndabakunda murabizi. Aho noba navuze nabi mu nkebure ntimuntuke ntimumbwire ntabi. Urumva je ndi muri meditation zindi narahinduye system ubu nuko baseriye cyane no muziki wacu. Tube seriye cyane, tube seriye. Murabona yuko jewe na bitanguye kandi jewe nta vyatatse. Be serious. Neza cyane. Reka tubashimire mwebwe mwese mwamudukurikiranye. Akamo TV turabakunda cyane naho ubutaha.